nyuma yo kubona ingoma z'u Burundi ko ari izambere ku isi, akabona ko na bana b'igihugu bagiye bazikoresha mu midiho itandukanye, hano mvuga nk'umugwi ndangakaranga Amagaba n'indi migwi itandukanye, nkagaruka ku muraperi akaba n'umuririmbyi B-Face on the Floor, aho yayikoresheje kandi kugira ngo indirimbo yiwe iryohe, aho yari karanazivuga ko byinshi, ndavuga ingoma z'u Burundi. Uyu munyamahanga nawe agize ati kabisa, nyuma yo kubona akaranga k'u Burundi numvise nezerewe cyane. Ni indirimbo yitwa Hotel Bed, indirimbo y'umuzungu kuva mu gihugu ca Canada yitwa Geoffroy, indirimbo kabisa ubona ko kuva ku ntango kwiherezo yagize gutya yitabaza abatimbo b'abarundi baba mu gihugu ca Canada bahurikiye mu mugwi witwa Remesha, arabasaba bamufasha gukora umudiho w'indirimbo yiwe maze bashiramwo ingoma z'u Burundi. Indirimbo iza ifise akanovera kadasanzwe, biza gutuma ngaruka ngira nti gabundi ibyacu turabona ko bimeze neza, ariko ntitugira dushira mu bikorwa ngo twereke isi koko ko ibyacu bifise igikorwa gikomeye byoterera, na cyane cyane mu gisata cy'umuziki, aho ubona ko ingoma z'u Burundi koko ari igikoresho kidasanzwe, ari igikoresho cyofasha abaririmbyi benshi mu gukora indirimbo zabo. Ndagusaba rero gato unkundire dushobore kuraba twumvirize na bimwe mu bigize ino ndirimbo. Mu kanya gato ndagaruka tubandanye n'ibyo nabateguriye kugira ngo dushobore kumenya byinshi dukwiye gukora, maze umudiho w'umuziki w'ikirundi ukagira akaranga kawo ndetse ukanamenyekana kurusha, kuko yoba ari iteka ridasanzwe ku gihugu. Nkundira gato mbanze ndagushimire wowe wakoze subscribe, ndagusabe kuyikorera utarayikora, ndagusabe ukanda like, usige icyumviro cyawe muri comment, unasangize inshuti zawe ibikorwa dukora umunsi kwindi kugira ngo rukomeze gushika kure, dutere imbere, dukomeze kubana gatano kuri kagenzi kako. Ije wumva ni Fulgence Mika, reka tubandanye maze tumenye byinshi koko kuri indirimbo y'uyu mujama. Ubona ko kabisa yagize gutya yikora kubana b'igihugu, bamufasha gukora umudiho umeze neza, indirimbo isohoka imeze neza. Nawe aravuga ati sinoreka gushima koko, sinoreka kubashimira bano bana b'u Burundi bafise umutima mwiza, bafise impano zidasanzwe, ariko kandi reka ndababwire nti byimva mutima ndashimira umugwi w'abatimbo Remesha, ubona ko banyugurukiye, bambera abana beza, bemera kunsangiza akakaranga k'u Burundi kadasanzwe. Ati ndabashimiye cyane kuba mwaramfashije gukora ino ndirimbo yanje nziza ikaja ku rundi rwego, mwayihaye inguvu zidasanzwe. Ati Uburundi burakarama canke ati harakabaho Uburundi. Ni indirimbo ubona ko rero yakozwe n'umugwi w'abahinga kabisa munini cyane, ari nacyo tubwira abaririmbyi bacu, muze muribuka yuko umuntu umwe ataco yishoboza. Rondera ekipe canke umugwi w'abantu bakwiye koko mukora ikintu kizima, niho ibintu byanyu bizotera imbere. Indirimbo rero ikaba yakorewe amasanamu hariya mu gisagara ca Montreal nejo bundi sikera. Uyu mugwi rero w'abatimbo b'abarundi bari hariya mu gisagara ca Montreal, urimwo uwitwa Blaise Pascal Rutingabo, harimwo Basile Ndayikeza, harimwo Zion Enoch Rutingabo, hariyo Lael Levi Ndayikeza, hariyo Jean Marie Vianney Ntezuko bagira, hariyo Narcisse Ngendakuriyo, hariyo Desire Ndayikengurukiye, hakabayo Don Delice Semugume, hakabayo Ilere André Chungwa, hakabayo Pascal Niyonzima, hakabamo kandi Jean Claude Nahishakiye, hakabamo Artemo Butoyi na Alain Kyle Simbakwira. Uyu mugwi rero usanzwe unakora byinshi cyane, aho ubona ko usanzwe uvuza mu biteramo bitandukanye bikunze gutegurwa hariya muri Canada, werekana ubuhinga budasanzwe. Kiryoshe cyane kurusha nuko uyu mugwi utagize ngo reka hakoreremwo abasaza gusa canke
abakuze cyane baba batahura iby'akaranga k'u Burundi, ahubwo bagize gutya bashiramo n'inguvu zidasanzwe bagerageza gukundisha akaranga k'u Burundi abanyamahanga, babereka ibyiza by'iwacu, babereka uko ibintu bimeze. N'indirimbo rero yaje gutuma abantu benshi bagira icyo bavuze, aho ubona ko bagiye bashima cyane ukuntu indirimbo yubatse, umudiho w'indirimbo wubatse, biza gutuma uyu muzungu nawe avuga ati kabisa abarundi bararenze, izi ngoma z'aba bajama zirarenze. Nanje nkagira nti none bana b'igihugu, bene mama bene data, barundi bene wacu, ko twese turi abarundi, turindira iki kugira ngo abaririmbyi bacu nabo bashobore kandi kugerageza gukoresha uyu mudiho mu bikorwa byabo? Habuze iki ngo uyu mudiho w'ingoma uje mu bicurarangisho byifashishwa mu gukora indirimbo z'abana b'igihugu? Aka kantu bakongeyemwo niho tuza kuronka akaranga koko k'umudiho ndundi ukoreshwa mu ndirimbo zitandukanye. Indirimbo z'ikirundi ziraza kugira itandukaniro, bitume buri muntu wese kwisi yumvise indirimbo y'umurundi akumva umudiho gusa cyamenya ati source kuva mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi hagati aho ntitwo kwihebura kuko hari iciswe Afrontare. Afrontare uyu numudiho 100% uzoza kugira akaranga k'umuziki w'ikirundi. Ni kuva hariya muri The Series and Sound kwa Joel Houghton niho biriko birategurirwa, aho ubona ko Joel nawe yafashe ingingo yuko agiye kudukorera umudiho urimwo ibicurarangisho byo ngahi iwacu, maze uzotanga akanovera k'umuziki w'ikirundi, uzokwerekana akaranga k'umuziki w'ikirundi, maze tugakomeza gutsimbataza imico yacu, tugakomeza gutsimbataza akaranga kacu, akaba ariko twifashisha kugira ngo dushobore gutsinda babanyamahanga bakunze kuza bakaduhendesha ibyabo, maze natwe abana b'u Burundi ugasanga koko bya bintu biradufashe, baratu yoboje inkoni y'icuma nkuko nabivuga amagani w'uraho, ariko atariko natwe twavyifuza. Ariko kandi ngaha nkagira ko ngerageza gusaba umurundi wese ahantu ari kugira icyaterere kugira ngo abana b'igihugu bakomeze kumenya akaranga uko bishoboka mu miryango itandukanye, mu ngo zitandukanye, mukagerageza kugenda gusigurira abana banyu iby'imico n'akaranga y'u Burundi kugira ngo bakure babizi, maze nabo baze bagasigasire, baze bakazigame kugeza ku mpera y'ubuzima bwabo, kugeza ku mwuka wa nyuma, kugira ngo gakomeze gutera imbere, gakomeze gukomera, kamere neza, ibintu bigira umurongo. Nahareje ngiye kugarukiriza, reka ndabashimye mukomeza kubana nanje munsi kuyundi, ariko ndabibutsa yuko nimba ofisi ibyo ukora, ofisi ibyo ukeneye kwamamaza, kutwitura kwawe ari ngirakamaro kuko bishobora gufasha muri business zawe cyangwa ibikorwa bitandukanye ukora, bigatuma ibyo bimenyekana bikagera kure. Reka rero ndagushimire, kandi we wakoze subscribe ndagusabe kubikora utarabikora, ndagusabe kanda like, kanda share, wibuke gusangiza inshuti n'abagenzi kugira ngo ibikorwa dukora bishobore gushika, maze dukomeze kubana gatanu kuri kagenzi kako. Ndagushimire cyane, wakoze, Imana iguhezagire.